tumbereza neza inyishu yoba umunyagihugu abaye mu gihugu c'u Burundi azi ingene abayeho, azi ku munsi ingene bimugora kurara afunguye, kugaburira abana. Umuntu rero gaca agereranya n'ibyo aba yavuze n'ibiri ku rubuga. Ibiri ku rubuga ku bijanye n'uko abantu bose bafise akazi bamerewe neza. Nca ndabigereranya n'ingene haheze imyaka 2-3 urwaruka rw'abarundi ruhungira mu bihugu vya Buraya hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10. Abantu birirwa baragenda baciye muri za Serbia, uyu munsi bariko baraca muri za Pologne, uyu munsi bariko baraca hirya no hino kugira ngo bashikire i Buraya. Ivyo babisigura ko uyu munsi haciye haboneka akazi kubera abo bahunze. Ico ni kibazo yomba twari duhuye nawe nari kumwibariza. Ikindi kibazo ca kabiri yavuze ngo amahinguriro arameze neza, aratera imbere, aragira afise umwimbu. Iryo hinguriro yabonye ritagira umuyaga nkuba n'iryaye. Ko mbona atamuyaga nkuba uyu munsi byo hose bizwi ko iyo habuze umuyaga nkuba wa Regideso bahora bakoresha ibitoro akaba atabitoro bihari. None uwo mwimbu wo mu mahinguriro mato mato na manini byogenda gute habuze vy'ukuri ikintu citwa energy, no kuvuga umuyaga nkuba, no kuvuga inguvu zituma umwimbu gwira. Yavuze ngo abantu ngo barukera rugendo ngo vy'ukuri ngo baranezerewe ngo baraza amahera arinjira. No dufate ko yinjira. None ko ejo bundi nta misi irahira arimo arasigura arimo arugurura ibikorwa muri ico gisata c'abakerarugendo. None ubwo nyene kuva yuguruye haciye haboneka umwimbu ushimisha, kandi arimo arerekana ngo habuze ibi, twogira ibi. Ubu nyene muri aka kanya arahejeje gushika ku mwimbu ushimishije. Ivyo avuga mu vy'ukuri birangora gutegera. Womenga ni nk'umuntu muba muriko murasangira urugendo, umwe ahaze uwundi ashonje. Umwe akavuga ati jewe ndafise ingorane numva nguye mpishi, uwundi arimwo aratubika umukanda. Sinibaza ko abo bantu babiri bogira ijambo bapfundika, kubera ko niba bafise ingorane zimwe, niba babona ibintu kumwe, niba babona kazoza kumwe. Niko umukuru w'igihugu n'abanyagihugu b'abarundi uyu munsi no bigereranya, kuko wewe yumva nezerewe, abona ko byose biri ku murongo, ariko abatwara siko biri. Kandi kukaba nkako yarigeze kwivugira atarega jewe aho mwirira ngo ibiciro ngo byaraduze mu isoko, ati jewe ntimubimbaze. None uyu munsi yovuga gute ko abantu banezerewe kandi atazi n'ingene ibiciro bimeze mu isoko? Ntiwumva ko ari kakabe kwa binyoma? Mu vy'ukuri abantu bagerageza kwirengagiza kuko ari umukuru w'igihugu, wavuga uti reka ntitumucumureko, ntitumuvuguruze, ariko atazi ibiri mu isoko yomenya gute ko abantu bamerewe neza canke bamerewe nabi? Niwe yavyivugi. None umuntu avuga ati jewe ndifitiye amatoni yanje, ni ukuvuga jewe ndarya ngahaga, uwutarya ngo ahage ntambaze. Uyu munsi avuga ngo ndabizi ko munezerewe. Niwumva ko ari bihushanye mu vyo avuga n'ibyo tubona ku rubuga. Je nkavuga nti mu vy'ukuri nimwe nabona nti isi turimwo ubu, isi y'Uburundi wabamwo si y'abarundi biwe babamwo.